Umwimbu wifashe neza muri komine Rugombo, ivyo bishikirizwa n'umufundi w'indimo atwara komine Rugombo Tuyisenge Alphonse, aho yatwiganiye uko vyifashe muri kino gihe, aho abenegihugu biteguriye kwimbura ibiharage n'ibigori. Nitwa Tuyisenge Alphonse, nkaba ndi umugoronome wa komine Rugombo. Ngaha muri komine Rugombo twaragiriwe ubuntu, Imana iradufashije akavura karagwa, abantu bararima ibiterwa bitandukanye, bararima ibiharage, bararima ibijumbu, imyumbati, amateke, eka ibiterwa byose barashoboye kubirima. Byuko rero turaraba turabona yuko umwimbu umeze neza, guhera ku bigori no ku biharage. Abantu abarimyi barashoboye kwimbura ibiharage mu buryo bushimishije. Ibigori navyo turabona yuko bimeze neza, tuzoshobora kuronka umwimbu umeze neza kuko byose tubihabwa n'aka kavura kagoma gatonyanga. Nubwo umwimbu w'ibiharage n'ibigori uhari, ibigori nivyo bizogira umwimbu munini cyane gusumba ibiharage. Kenshi aha mu kiyaya benshi bakunda kurima ibigori. Ibigori uravye niho ubona ko ariyo mirima minini cyane. Twiziye rero ko ibigori kwaryo tuzoronkamwo umwimbu ushimishije. Mugabo n'ibiharage navyone aho tutereza amaso turabona yuko imitumba imwe ifise ibiharage, yimbuye ibiharage, kuko bimwe turatanguye kubibona ku masoko, abandi aho duciye dusanga bariko barabikubita kugira ngo bashobore kubika umwimbu. Umufundi w'indimo Tuyisenge Alphonse arakebura abarimyi kubungabunga umwimbu bimirije kuronka. Turasaba abarimyi yuko botokwijajara ngo basesagure umwimbu wabo bawumarira ku isoko, ahubwo tubahanura cane kubika umwimbu, kuziganya umwimbu, kuko kenshi usanga iyo bimbuye bamwe babimarira mu isoko, mugabo iyo ngero si nziza. Tubasaba rero kubika umwimbu w'ibiharage, na cane kubibika muri ya mifuko dusanzwe tumenyereye ibika imimbo, canke tugakoresha uyu muti wo kubika imimbu, na cane nka Tarmisphere, ujyana umuti ukinga ibungwe. Nivyo rero tubasaba yuko bokwijukira. Ku bigori naho nyene dusaba abarimyi bacu yuko boziganya umwimbu ntibawumarire mu isoko, kuko cane dusanga mu gihe cici ariho byibonekeza yuko abantu bafise ikibazo. Mugabo wabibitse ukabika umwimbu wawe, no mu gihe cici murafungurira umuryango, abana bagafungura, mukana wikora ko mu gihe cici, nko mu gihe c'abana baja kw'ishuri canke mu bindi byaryo byose. Rero tubahimiriza tubasaba yuko bokwijukira kuziganya umwimbu, kuko umwimbu ni ingirakamaro. Iyo udafise ibyo wimbuye mu rugo kenshi hatera inzara. Rero babyijukire, babimenyere, tuzigame umwimbu maze dufungurire imiryango yacu. Arongera kwibutsa abarimyi ukungene bobika ivyo bimbuye neza ku buryo bidashobora kubungwa. Ahanini turafise nk'amahangare yo kubikamo ibyo twimbuye. Aha benshi hariho abazana nk'ibigori cyangwa ibiharage, babizanye kwayo mahangare tukabibabikira. Kubika rero umwimbu urashobora gukoresha ijya mifuko ijejwe kubika umwimbu, canke ugakoresha ujya muti twavuze, umuti w'ifu wera witwa Tarmisphere. Uyo muti rero urafasha cyane mu kugwanya ibungwe. Uwo muti dukunda gufata amagarama 50 tukawushira mu biro 100, haba ibigori canke mwico gihe
umwimbu wawe uzokononekara kandi uzobifungura mu gihe uzoba ushakiye. Twubamenyesha ko komine Rugombo iza imbere mu ntara ya Cibitoke mu kwijukira kurima ibigori, imyumbati, itomati hamwe n'igiterwa c'umuceri. Bakunzi mwariko muradukurikirana, turabashimiye cyane, naho butaha mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe itwi cy'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM.